kwambara icambe na mbere impuzu nk'iyinya inyambaro y'abaengineer mubuyiboye mutwe na super bad ubu ndi umukozi agisigaye akora na super bad biciye mu kuyimenyekanisha ku mbuga ngurukana bumenyi comme Instagram, Facebook na TikTok n'izindi mbuga zihari. Donc kuba uri umukobwa mwiza nivyo turabona biragaragara, ariko ku batari babizi ni n'umukobwa yari muri Miss Burundi yongera ashika muri finale ayose na ma super bads. So aha rero ntibiri uratakaza mwabonye ko ndiko nkoresha ririya byabaye ngombwa ko dutakaza imigongo ingahe ibiri yose yatujanye, ariko rabiranga nkuko mushobora kubibona kwako nabwo ko ari male femelle. Wana iri wana kakajana amazi karaba hejuru, on n'a pas besoin d'abord iyo idée yavuye kugira ngo yumvire ko wokwitoza muri Miss Burundi. Bon, novuga ego yani ryaryo rya mbere baganije ni ingomage yari rya mbere gusa turavye mu myaka iheze twaja kubamenya baratowe ego vraiment mugu uyu mwaka on s'est démarqué twarikuye mu bandi turavuga ati reka dutangure gukora tutaratoga sinzotinya ama commentaire mabi avuye ku bantu murafise droit yo gukomenta ivyo mushaka naho mushaka mukamvuga nawe ni sawa jewe sinzona biraba vraiment nzorengana kuko iyo ni migambi ya satani ku bakunzi banje no babwira yuko utangura gukora bakiri batoye hanyuma kuri super bat no batumira mwese kuza kugura imisumari n'amabati ya super bat mushike mu ruganda canke muje ku ma point de vente yabo bazobakira neza banabahe ibintu bikomeye kandi biramba nkuko bavuga super bat quality without delay. Icyo tarakora sico camara imbaraga zo gushima kuko ivyo yakoze nivyo vyari bikomeye nawe dufatanye kumushima Yesu arakomeye. Wumvirize neza ngo icyo atarakora sico camara imbaraga zo gushima kuko ivyo yakoze nivyo vyari bikomeye nawe dufatanye kumushima Yesu arakomeye. Yesu sokunzi ba Shine TV reka ndabikaze no ngenda bashimwe mwese mukomeje kudukurikira wabana mu gihugu cacu ciza c'u Burundi wa Burundi media so ndavuga ngo big up son and don't give up. Yes igihe cyo ndi ngaha abo mu majambo nkunda kukubwira no kudacika intege. Gucika intege ni intambwe imwe ituma umuntu asubira inyuma ugasanga adashitse kwiterambere giwe. Yes igihe cyo uri kurakora gira umwete mu byo ukora usheme umwete usheme inguvu cyane kugira ngo ibintu byose bigende neza. Yes isho baby girl mignon imitse sombonye imbere za kamera ubuze ngana kubwire ibintu bishasha bantu muri mu ntara za ruguru bantu muri Bujumbura mumeze gute murakomeye uno munsi naje kuganira namwe kuko nimwe nabonye mufite ikibazo gikomeye cyane gose. Abantu babwiye ngo ejo namwe ndatembera ahantu baca barambwira ngo ngo ayo mabati ngo turayakeneye cyane bavuga ati kweri umuntu yokora idira ahubwo bikava mu majambo bikaja mu bikorwa tukabazanira amabati agezweho y'ubwoko novuga ngo bugezweho kuko nagiro iba ko gihuganira no mu engineer arambwira ati nukuri ayo mabati ni rya mbere ndayumvise. Yes ubu rero tugira ngo tuganire ibintu by'iterambere. Yes mwamaze kumara mu mwambaro mwiza wa superbat mwamubizi ko ngandabwire ibintu by'iterambere ngende baganize ono musi bimeze gute. Yes mwarabibonye mu minsi yeze tuko turakora tubabwira ubwiza bw'amabati bwa superbat. Yes mwe mwabibonye ku maradiyo abandi mubona ku mbuga zitandukanye, ariko uno munsi twadushitse ahantu ho kuvuga tuti hari abantu bagunye batoza ngo ivyo bintu tubwira ngo tubitahura. Guys muramaze kubona mu buzima hariho umuhungu akaba umukobwa abose kugira ngo novuga ngo habe umusaruro canke habe kurondoka umuhungu ategeza guhura n'umukobwa. Iyo uruganda rwawe rukora nk'ubunye y'Imana iza kurema ikarema nk'abahungu gusa isi bien sûr ntiyari kuronda ntari kuba abantu kubera ko ntivyari gukunda ko isi gwira mugabo iyo kubera ko Imana yashatse ko ubwoko bwayo canke isi gwira yahisemo gushiraho abakobwa
n'abahungu kugira ngo bahure hama bareme ico bita umuntu ari wewe ari jewe bien sûr kuzi uburyo twavutsemo. Anyway imbere yuko ninjira cyane kuvyo kubabwira hariho kimwe nashaka guhanura abantu dukorana abantu dusanga turi ku mbuga sometimes hari ibintu bitubako ugasanga harimo kutiyumvira cyane kwacu cyangwa kwiyumvira bukebuke cyangwa kudakora cyane mugabo byose ico bihurirako nuko twese dukwiye kugira intumbero imwe yo gushika kwihangiro. Yes ushaka gushika kwihangiro nashaka gushika kwihangiro ivyo kugira ngo bikunde birasaba kugira wa mutima wo gukora wa mutima wo gukunda akazi. Mbego no musi ukora iki kugira ngo akazi kawe gatera imbere tugume mu gutukana je ngo menukana na bagenzi banje. Guys, iyo ntango gukora ikiganiro kenshi nkunda kubabwira ngo don't give up. Ko kindi ndabwira ngo don't give up nuko nzi ko umwe wese muri we abafise gushaka gutera imbere. Nimba udashaka gutera imbere sinakikubwira mugabo nimba ushaka gutera imbere bien sûr ndakikubwira ko mbanzi ko ivyo ndiko ndakubwira ari ibintu bikomeye cyane kandi ibintu bizogushitsa kure. Rero ntu giving up mu bintu uriko urakora ntimishigize imbuga gusa ngo tuzigize gutukanirako oya namba ahubwo dukora ibintu biduteza imbere no mu buzima busanzwe. Yes ubu rero murabizi abantu mwavuze ngo dusigurira ivyo bintu mwatubwiye ngo nagiye kubona amakomanta amashi atubwira ngo ivyo ngo muri kamera bivuga ngo tubitahura neza no musi rero naje kugira ngo ndayibatahuze. Quand on dit mal tu comprends quoi, quand on dit femelle tu comprends quoi. Nimba tanaki mutahura je viens t'expliquer. Let's go reka tujana kugira ngo ndabereke ingene ushobora kugura ibati ukaba unaziganije. Ofete ari kugura ibati ntuziganye mugabo hari no kurigura ugasanga uraziganije. Hari kugura amabati y'ubwoko kubera kudatahura mugabo wabitahura ushubuga ati je biri bati nzoha darigura kubera ko harimo kuziganya sivyo ukuziganya wowe uri kurakora kugira ngo uziganye uri kuraziganiza nimba uri kurubaka inzu nimba kugira ngo ntuzukoresha amabati menshi naye amabati ukiyukoresha bien sûr na super bat nimba uriko urakora uriko iniye misomara kuyukoresha bien sûr na super bat kuko hariho santimetero zose wifuza santimetero zose wifuza ugiye muri superbat bazi gukorera. Yes rero kandi ndabereka ingene amabati ya superbat harimo akunguko mu kuyakoresha. Reka tujane ndabereke itandukaniro bien sûr kuko mfise amabati ngahabiri mfise ibati rya superbat mfise n'ibati ritari rya superbat. Iryo rya superbat nige rya superbat niyo ngira nkoresha kugira ngo ndakwereke itandukaniro naho inyungu ihagaze. Let's go. Yes kuko nabeje kubabwira nabwiye ko kugira ngo Imana itureme yaremye like umugabo n'umugore kugira ngo turondoke. Yasizeho umugabo n'umugore kugira ngo dushobore kurondoka. Yes kugira ngo urondoke rero bigenda gute nibwo naje kubaganiriza nuko hategeza kuba hariho umugabo umugore. Bien sûr twese ko tuzirondoka iyo biva nuko umugabo n'umugore bahura bakarema umwana. Rero muri superbat ikintu cantangaje cyane so banza murabe ngaho muko mubibona iri batiri siga superbat murabona imigongo ni ibiri naho marama imigongo itegerezwa kuba imigongo bien sûr imwe yose peu importe imigongo bashizeko mugabo difference iri kuri iri no kuyandi iri inye ni kigabo. Murumva hari kigabo harondoka ari kubera ko nta kigore kihari. Murabona uyu mugongo uyu urubitse no ngaha urubitse ivyo rero bimeze gutujere n'ikigabo. Donc aho nahejeje kuvuga kucerekeranye n'imigongo. Reka tugende kuri rero ga superbat merewe yandi cyo gituma namvuga ati superbat n'uruganda urukora amabati mugabo ni nyina w'izindi nganda zikora amabati uti gute. Raba ngaha wana ngaha uyu mugongo ukungena umeze murabubona. Donc sizi ko mushaka kuba muri ko murabubona reka nkoresha intozeye amaboko nkoresha amaguru umugongo murabona ko wubitse. Donc ahari supposons ko ari ikigabo kare tuje ngaha murabona umugongo uraha murabona ko uraba hejuru nduvuga ngo muraba hasi undi ukaraba hejuru du la différence. Iyo hageze gusakara rero byo nivyo gutakaza imigongo nababwira ngo bimeze gute. Aha urabona kugira ngo ushakare inzu yawe ntive ushize ngaha hari amazi azokwinjirana ngaha akagenda ngaha urabona kuvigwa koko bitegerezwa kugira ngo rero wevite tusa utegerezwa kugigiza ngaha
aha donc ugasakarira ngaho urabona ko ngaho wamaze gutakaza imigongo ingahe ibiri muko murabibona neza sinzi ko mwabibonye ni kuvuga ngaha kugira ngo inzu yawe ntuvigwe inzu yawe usakaje ngaha utakaje nta mugongo n'umutakaje mugabo inzu yawe amazi azokwinjirana ngaha hama agutere mu nzu kugira ngo rero ntuvigwe tegeza gutakaza imigongo ibiri kugira ngo haboneke kandi amazi acamwo ariko kaka hama usakarire ngaha urabona watakaje imigongo umwe ibiri ariko tugiye kuri superbats yes nkuko nahejeje kubibabwira nkuko mwabibonye mwahejeje kubona ko ajya amabati yose bon rijya bati dukwiye ngaha ritarige muri superbats mwabonye ko rifise imigongo yubitse yose irubitse ariko ngira ndabereke rero nkoreshe amabati yo muri superbat abiri nkwereke cyane ryo muri superbat nabetse ko ari mâle femelle no kuvuga bati rimwe ni mâle rikongera ikaba femelle let's go urabona aya n'amabati abiri yo muri superbat aya yose nama superbat so aha rero ntiwiri uratakaza mwabonye ko ndiko nkoresha ririya byabaye ngombwa ko dutakaza imigongo ingahe ibiri yose yatujanye ariko rabira ngaha nkuko mushobora kubibona kuko nabwo ko ari mâle femelle wana wana kakajana amazi karaba hejuru on a pas besoin yo kwirirwa turaduza yo kwirwa turarenganya ngo tugende kwica umugongo kandi hasanzwe hariho akameze aragafemere akanako arakamara nuvuga ngo izi bica bihuriramo kandi nahasohokana amazi ngahamaze kuba hahari no kuvuga ngo hano ushobora kuvigwa mu gihe wasakaje aya mabati so guys nkuko mubibona urabona ngaha deja aha yene kuba ni nkoresha mare gusa manamaze gutakaza imigongo ibiri aha nkabona ko desheje imigongo ibiri mugaha anyuko ngenda ndagenda nzondagira ukunyene ni just kurenza aho gusa ntavyo kwirirwa uratakaza imigongo muramaze kubona ko nanje namaze kuba umu engineer kuko ejo naho ni umu engineer arambwira ati narumvise publicité ku radio bariko baravuga ayo mabati ngo numva shaka kuyabona guys nahandi ushobora gukora amabati atari muri superbat nahandi ushobora gukora amabati meza nkaya akomeye ico nico no kongera ko udatakaza imigongo byose umuntu ariko arubaka ibaze nk'abantu bakoresha amabati 30 ugakoresha amabati 20 urumva amabati 10 wamaze kuyunguka ku mabati 30 yonyene ni nyungu sigura ngo nta mpamvu yuko wirigura zimira nta mpamvu yuko wirigwa uratakaza imigongo nta mpamvu yuko wiriguragura ibigabo gusa aha turafitiye ibati rya mâle na femelle kigabo n'ikigore tuvuga ngo birinjirana nk'amati yose agenda arinjirana so reka tugura amabati meza twakisha amabati akomeye tureke tubikure mu inshuro mwavyumvise mugabo hari akarusho ku bantu bose muriko murakoresha aya mabati so guys reka rero nje kuganiza umuntu nabonye umuntu ngaha umukobwa mwiza yahora muri Miss Burundi turako dushaka kuganira ndamaze nanyinshi yaje gukora ngaha kubera ko mugayenzi tagende gufise ibibazo mugara ufite ko yagendewe nuko ari uruganda rwiza bien sûr rugenderwa n'abantu bose katuganire nawe ndamaze yaje gukora hama ntimuzimbwe komeza mwubakisha amabati meza amabati yunguka amabati adahombya uri karubaka nawe nyine ugisha usiganya ku mufuko reka tuyogura amafemere ahubwo tugure ama mâle femelle ibati cy'ikigabo n'ikigore en même temps tuye kurondera ibigabo twiga ibintu bitagira mvura tukadukora ibintu vyiza kandi segahwante let's go uko nanaje kubabwira nkuko mwakomeje kubyumva bone nabibabwiye bien sûr ko nabonye umukobwa mwiza nanje hano mbonye umukobwa mwiza vraiment bafite amatsiko yo kumuganiriza babwiye ngo fuma mu muhungu reka tukaramutse cyane mahoro bashaka kwidondora abakunzi bacu ego cyane ndaramukije mwebwe muko muradukurikirana amazina yanje ni niyo mukisha valeur glorieuse iryo zina rero sasa kwambara impuzu nk'iyo mukobwa mwiza nkawe bisigurike kwambara icambe na mbere impuzu inyambaro y'abaengineer mubuyiboye mutwe na superbat
ubu ndi umukozi asigaye akora na Superbad biciye mu kuyimenyekanisha ku mbuga ngurukana bumenyi comme Instagram, Facebook na TikTok n'izindi mbuga zihari. Donc kuba uri umukobwa mwiza nivyo turabona biragaragara, ariko ku batari babizi ni n'umukobwa yari muri Miss Burundi yongera ashika muri finale. Ntazo bari bazingira ngo benshi kujya kuno babona ku mafoto hari igihe babarindiye ati kavuge vraiment ndamwumva cyangwa kivuga izina bamaze kukumva. Kwitoza muri Miss Burundi d'abord iyo idée yavuye kugira ngo yumvire ko wokwitoza muri Miss Burundi. Cambere na mbere ndashimiye kwica kibazo hanyuma kugira niteze muri Miss Burundi ntivyari vyoroshe kuko hari igihe wibuvira ati njeyo sinjeyo nzotogwa sinzotogwa eske ndi mwiza canke sindi mwiza ntwaye umugambi wahe bazowemera umva bisaba ibintu vyinshi cane mugabo kuja kwiyandikisha muri iryo higanwa vyaramfashije cane nivyo vyashikanye no ngaha mubona muri Superbad ego ahanini nivyo murakoze. Wavuga ati ama projet senzo bon ndimo naho ntotogwa muri Miss Burundi bizonyugurura iyindi miryango. Ego ndakuyicigwa kimwe canke kangenda gipartage n'abandi kwitinyuka n'ivyiza mu buzima cane gose kuko niyo utoshika kwihangiro gico wewe wari wifuza canke kuba woba Miss Burundi hariho ibindi miryango bikugururira bigatima ugera kure cane gose. Uravye organisation ya Miss Burundi y'umwaka kubwo we yari imeze gute? Bon novuga ego yani ryaryo rya mbere baorganije ni Ingomage yari rya mbere yaorganije Miss Burundi mugabo nshobora kuvuga yuko vyagenze neza cane bavyitwayemo neza vraiment barashoboye cane gose. Bari biwo witeze ko hazobamwo Miss bien sûr nawe wari wizeye ko uzoyitwa ko umuntu ahenze ashaka muri finale aravuga ati nanje vraiment handimwo mbega umaze kubona muri finale ni bajya abantu wari wizeye ko bazoza ninde muntu uvuga ati aba bantu vraiment umuntu yitwara yari yanteye n'ubwoba n'imbere yuko ayitwara. Oya vraiment sinavuga ngo hariho ngo abona ari mvuga ngo aba barashobora kuzotwara iki jewe navuga yuko umukobwa wese yaje kwitoza muri iryo higanwa arashoboye yo kwambara ijya kuhona akavuga ati ni Miss ndabishoboye. Sinari kushaka kuja kujuja canke gutanga ikibanza ku wundi muntu ntazi mvuga ati abaje ngaha bose ni beza barabishoboye bafise imigambi myiza ijya kuhona barayimerita bijya bibanza barya batanu bahawe barabimerita batuka batowe ntibihenze bariko barangura imigambi yabo kandi babatoye neza. Yego hari igihe aba Miss baboneka ujya munsi wa finale batahana ujya bushimwa babahaye ugasanga ntidusuye kubabona mbega uri kuraba abandi ba Miss batoye ikindi gihe ukaraba nabo uyu mwaka abo uyu mwaka bamanota ngahe bijanye n'imigambi bari biyemeje. Bon uyu mwaka vyari ibintu bidasanzwe vraiment vyari bitandukanye n'ivy'imyaka iheze canke umwaka uheze kuko vraiment warabona yuko umuntu yaje kwitoza muri Miss Burundi ariko arakora ariko ariyerekana ku mbuga ngurukana bumenyi zose kugira bashobore kumenya umugambi wiwe bashobore kumumenya we nivyo aje gufasha igihugu. Gusa turavye mu myaka iheze twaja kubamenya baratowe. Ego vraiment mugu uyu mwaka on s'est démarqué twarikuye mu bandi turavuga ati reka dutangure gukora tutaratogwa kuko bashi muri twebwe bari baratanguye gukora imigambi yarakozwe bataranashika haje imbere ngo batogwa bari barayitanguye kera gusa bakaca baja kuyibandanya n'ubu bisigura yuko amanota nk'ayo mwaka vraiment ni 10 kuri 10 ego ko vraiment bariyerekanye bariko babishoboye. Wowe wahejeje kubaha amanota kandi na je vraiment Miss Burundi y'umwaka nibaza ko yabaye Miss yarabaye higanwa ritandukanye n'ayandi mu gatoya kuko vraiment ubu turababona kandi tubabona mu bikorwa bitandukanye ama event yose baba barimwo nyene ubona y'igihugu ukabona ko ari ibintu bisa neza cyane. Imbere yuko haba finale twarababonye muri uruganda nyene muri aba Miss mbega wewe nakiye gihe wari urimo? Ego narindimwe niho havuye gukorana nabo canke waronde ukundi ikindi naco ufatanya naco kugira ngo ucishurire hamwe ni kibazo kimwe gusa uruganda rwa Superbad mu Burundi novuga ngo nigo ruganda rukora amabati meza byo nkuko amaze kubibona. Mbega wowe wafashe decision gute? Mbega wowe inganda zose zikurondera kuko biziko hazose imbere yo gukorana n'uruganda ma principe ugendera ko naye
muri rusange murakoze cyane uhere ku mafoto ego muri barambonye mu mafoto ya Superbat abari baje nga kugendera no kuvisita uru ruganda bari 15 bashitse muri finale hama nanje uko nabibwiye narimwo hanyuma ngene niyumviriye gukorana na Superbat nuko nawe ni entreprise nziza ikora ibintu vyiza bikomeye kandi nabonye yuko dukoranye hari ikintu no kongerezamwe hari aga plus no kongerezamwe mu vyo twokorana ego ni kubera kandi twaje no kuvisita baratwakira neza baradutembereza vraiment vyari ibintu vyiza cane bakora amabati meza cane mwe muko muratwumviriza ntihagira handi muzoshorera katira muri Superbat kuko bazobakira neza bana bahinu bikomeye ego cane gose kuri ico nyene iyo umuntu ariko arakora ibikorwa by'iterambere hari igihe usanga ku mbuga ahura n'ibibazo bitandukanye ugasanga baramuvuga nabi abantu ugasanga muri ivyo vyiza byinshi ukora bararondemo kanu kabi batoramo mbega wowe imbere yuko uza kuri izi mbuga wariteguye ukavuga ati ebana byanka byemera ntegerezwa gukora ego jewe ikintu ca mbere turavye ibintu twaciye muri Miss Burundi baratugishije ikintu co kutaraba ry'ama commentaire mabi kuko n'abantu ubwabo ntashaba bakora baba bashaka juste kukumanura bumve yuko ntacu ushoboye alors que uri umuntu ashoboye qui veut dire quoi jewe muri jewe nariteguye ndabizi yuko si bose bazonkunda si bose bazonyanka aba supportinga umuryango wanje abagenzi banje baratwe ndiko ndakora ibikorwa vyiza bikomeye cyane kandi sinzotinya ama commentaire mabi avuye ku bantu murafise droit yo gukomenta ivyo mushaka naho mushaka mukamvuga nawe ni sawa jewe sinzona biraba vraiment nzorengana kuko iyo ni migambi ya satani nukuri kw'Imana nuko ngo abantu bose bakomanta bamenye ko bakoreshwa na satani bakomanta nawe oya gusa mutsinde iyo ico kintu kibabwira mu mutwe yuko mwomanura uwundi muntu mukoresheje amajambo mabi ko ataca ari karakora kuko ni ibintu bibi cane vraiment ego mugabo jewe vraiment narabibonye ndabiraba ntaco bingira ndabirengana kuko ndazi ko ariko bikora bifunctiona nga ku ma réseaux sociaux amwamwe nakaye kajambo wabwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Superbat kugira ngo tugire ko tunabasezera ku bakunzi banje nababwira yuko utangura gukora bakiri batoye hanyuma kuri Superbat no batumira mwese kuza kugura imisumari n'amabati ya Superbat mushike mu ruganda canke muje ku ma point de vente yabo bazobakira neza banabahe ibintu bikomeye kandi biramba nkuko bavuga Superbat quality without delay. Merci. Katugushimire cyane. Murakoze. Ciao ciao.